Sanganira abashitsi basana isenga nibasanga impundu muri uyu muryango. Sanganira abashitsi basana isenga nibasanga impundu muri uyu muryango. Mpereye ku mazina Doramana nk'uko abarundi bamye bemera Imana kuva kera na rindi, nitwa Ndikumana, hama izina ry'igishenzi ni Arsene. Murazi yuko twebwe mu Burundi bwacu indimi mvamahanga ntizamyeho, twarazitewe. Hama ku izina ry'akaranga ni Umurondezi Karanga. Ego rero ndahimbawe no gusubira kuza hano imbere yanyu kugira ngo tube turaterama, dutere injoro ijambo, turinjore. Ego murakoze. Ndagarutse kugira ngo tube turayaga, duterame, dutere injoro ijambo, turinjore nk'uko namaze kubivuga muri rino joro rya ncira umugani. Uyu munsi rero tuza guteramira ku mugani w'umwami na Bakame. Ijambo ry'umutwe ni umwami na Bakame. Ngire ndabacira umugani w'ikamugani, n'abazova ikamugani bazosanga ubukombe bw'umugani buzirikiye ku muganda w'umugani. Aho hambere harabaye umwami hamwe n'umwamikazi wiwe, bakagira ikibondo. Ico kibondo yari umukobwa. Imyaka iragenda iyindi iraza, uwo mukobwa arashika mu bigero, eka uwo mukobwa bamubona bose baramutamarira kuko yasa n'irirenga, yasa n'amazi yateke. Abamubona bose bama bifuza ingene boja kumuresha, eka bagashike n'ibwami kugira ngo bamusabe. Niho umunsi umwe ibikoko byose vyitora bija gusaba uwo mukobwa. Barigira inama ingene boshika ibwami, ko murazi yuko ibwami hari hagoye kwinjira, eka ntinjirwa n'abari bo bose. Umunsi umwe n'ivyo bikoko vyitora, kimwe kimwe kigenda ku sango yaryo cihaye, birashika ibwami bigira biti: Mwami w'u Burundi, twe twari tuje gusaba irembo kugira ngo turonse uwo mwigeme wawe duheze twubakane. Ibindi birasubirayo bigira gutyo. Umwami amaze kuvyumva akabona n'ibikoko bikeneye uwo mwigeme, atangura kwijijanya imitima yibaza ingene azobigenza. Niho yabituma ko umunsi umwe vyose, uringeregere, imfyisi, ingwe, eka Bakame wese agakwavu kari kahishikiye. Niho yababaza: Mwebwe mwavuze yuko mukeneye iki hano ibwami? Barishura bati: Twebwe hano dukeneye umukobwa wawe, twaramushimye none twari tuje kumusaba. Umwami nawe arabishura: Umukobwa wanje kugira ngo mumutahire muzokora ikibazo, murabona yuko muri benshi. Ivyo bikwe navyo bitangura kubaza umwami: Mbe ni ikibazo nyabaki? Twege ikibazo cyose uzoduha tuzogikora, hanyuma dutahire uwo mwigeme. Umwami acabarira: Taha, muzogaruka ku munsi ukurikira. Ivyo biratashe, bigenda vyibaza ingene bizotsindira uwo mwamikazi. Nakare yari umwana w'umwami, murumva yuko asa nayo kwiteke. Ntivyatevye, bwaratevye guca bawutemaguza umuhoro, hanyuma bakubitira ibwami ibirenge bidakora hasi. Bishitse umwami aravyakira, hanyuma arabibarira ati: Uyu munsi nabateguriye ikibazo, kandi ndizera yuko mwese
haza kuvamo bagitora hanyuma batsindira umukobwa wanje. Umwami yari yateguye ikibazo aza kubihereza kugira ngo bihiganirwe uwo mukobwa. Niko guhamagara ababiteguye, abo yabihereje barabizana. Akaba yari yateguye inkoko yuzuyemwo ipiripiri. Murabizi yuko agapiripiri kababa yari yagateguye kugira ngo baze guhiganirwa uwo mugeni. Haheze umwanya aravuga ati, murabona ikibazo muje gukora, murabe muri iyi nkoko aho umwe wese araza aracako, uwumariye inkoko yose y'izi piripiri azoba atsindiye umwigeme wanje. Ibikoko biraraba birihweza neza bivuga biti aha je ndamutsindira. Harahera umwanya acagira ati, uwutangura naze abanze ngaha imbere. Hanyuma ifyisi iratangura. Ifyisi iregera neza ahari ya nkoko, hanyuma irakira, ishize mu kanwa itangura kubabwa. Imbere yuko batangura, umwami yari yababariye amategeko agenga ico kibazo, yuko atanumwe aza guhirahira agiye iyo piripiri hanyuma atangure kugumako induru ngo. Nuko ifyisi itanguye igikorako gusa ikojeje ku rurimi, itangura kurenga kuri rya tegeko yahabwa. Aho umwami acara yishura yuko yamaze kuva mu ihiganwa. Ifyisi ibitashuko itsinzwe. Hacakurikira ingwe, nayo nyene igira nka kwa kundi nyene. Intare nayo nyene uzi yuko yikanga ubugabo aho hambere mu bikoko byose, nayo nyene iragerageza. Igitangura nayo nyene itangura kugira ngo, hanyuma ibivuye mu ihiganwa. Ibikoko byose byari byaje uwo munsi biragerageza, byose biranka, bica biratsindwa. Wa mwigeme abaracitswe n'ivyo bikoko. Ariko hari icari gisigaye cicariye mu mbari, arico bita bakame. Naco kirashika gitangura kwivugisha kibwira umwami, ti mwami w'Uburundi, je ntubona ivyo bikoko byose vyananiwe, aha je ndi umuntu ahambaye cane, nahariya ku gatumbi iwacu barantinya, ntaca abatware bantumye bose ngo kinanire. Niba uhejeje kugerageresha ivyo bigenzi vyanje bikabananira, je n'akanya gato umwanya urume rumara. Kagira kati, jewe ivyo bagenda bivugisha ngo umenga bariye umuriro, suko yegereza nkwereke. Nuko karakira gasubira karagira gati, je nk'iyi piripiri mpereyeko, nubwo noyishira ku rurimi ibintu vyo kuguma ngo ntivyokunda, ntibikunda na gato, reka n'ubu ngerageze wirabire. Urabona ko ifyisi yagerageje yikanga ubugabo ikaguma igira ngo oya suko. Mwami w'Uburundi, nongo mburane mbanze simbire aho hanze, ndumva bingoye, murazi yuko ibigora bigora abagabo. Aho bakame kari kageze nko ku piripiri 10, kaguma kireshangisha kavuga amajambo nkayo ngo. Karagaruka karasubira kabwira umwami kati, mwami w'Uburundi, aho hanze mpuye na ya ntare imwe yamikanga ibikoko byose bikiruka, nayo nyene iratangaje kubona iduza umugara mugaye kagenda iravuga ngo aho hose kaba gafise ipiripiri kariho karajya.
za piripiri zigenda kugabanuka mbere zirahera, kariko karazijya ku rwenge n'amayeri menshi. Umwami w'u Burundi biramutangaza cyane ingene ako gakwavu kagiye kumarira izo piripiri zose zateguwe. Karasubira kati, mwami w'u Burundi, ubwo urabona ivyo ndiko ndakora? Jewe n'ukuri nakubariye yuko ata mugabo n'umwe twananiranye, bose baraza bakandengana. Hirya y'ejo hariho n'abancishijemwo akajisho ndiko ndirira utwanje, batangura kumbarira ko ataco maze. Mbere n'izi piripiri zisigaye ngirenda zifungure zose zihere, atavyo kugira ngo harera akanya. Umwami akubitije akajisho kuri ya nkoko, asanga za piripiri zose zaheze. Bakame karazijya ku rwenge, aho kasaba impusha zo gukubitira hanze, zimwe zimwe kagenda kuzita kuko kazinyegeje ku rwenge. Wa mwami nk'uko yari yamaze kubishikiriza mu ijambo ryiwe, ntiyigeze yisubirako, ahubwo yagize ati, ikibazo natanze Bakame ni wagitsindiye. Bakame kararyoherwa cyane, ndetse umwami aramagara umukobwa wiwe aramushingira Kibakame. Aho rero hari hageze aho Bakame aca yerekeza mu rugo iwiwe, atwaye uwo mugeni wiwe atahukanya ko ibwami. Ariko rero imbere yuko amutwara ibwami, hari amategeko nawe yaciye aho uwo mukobwa w'umwami. Itegeko yamuhaye ryari rimwe, yamubariye yuko atazigera ahema canke ngo aje kwituma. Umwami nawe aravyemera. Hanyuma haheze akanya arakubitira imuhira, agenda atwaye wa mugeni wiwe. Eka bashika bihereza urukanywa, na kare yari avuye gukora ikibazo kandi akagitora. Eka akaba atewe n'iteka ryo kwita umukwe w'umwami. Iminsi iragenda, iyindi iraza. Eka urukundo rwa Bakame n'umukobwa w'umwami rurakomera, bibanira. Ku munsi ugira kane, wa mukobwa biramugora. Murazi yuko ibigora, nabivuze yuko bigora abagabo kandi bikagora bose. Wa mwigeme biramugora, karamutoroka, umwankira kwihangana. Hanyuma arenga kuvyo basezeranye na Bakame. Bakame abibonye azavuza akaruru agira ati, jewe ntaco tuvugana, ibyo twumvikanye na so wawe urabizi kandi nawe waravyumva. Rero hano vira mu rugo usubira iwanyu. Wa mukobwa avyumvise atangura kugira koba, ubwoba buramutekera cyane. Bakame nawe aranka kwisubirako, ahubwo abandanya amubwira yuko ategereza kugenda iwabo. Haheze akanya, wa mukobwa nta kundi yari bubigire, yaciye yisubirira iwabo. Ariko aho hambere mu mico y'ikirundi carazira kwahukana canke kuja buji. Rero wa mwigeme ashitse ibwami, umwami yaragize ubwoba cyane, kuko yatinye yuko vyomenyekana kumva ko umukobwa w'ibwami yahukanye. Wa mwami niho yaciye abikora mu maguru masha, atuma ko Bakame. Bakame nawe agenda igikubikubi gushika ibwami. Umwami aramubaza, mbe ga Bakame, mwapfuye iki n'umukobwa wanje? Bakame aramubarira, agaruka ku masezerano bigeze guhana. Umwami yumvise ko ivyo vyabaye, nta kundi yari bubigire. Yaciye abarira Bakame
amubarira ico yo bakeneye cose kugira ngo akimuronse, ariko abantu ntibigere bamenye yuko umwana w'umwami yahukanye. Bakame karihagararako, ubona ko kiyemera, agira ati mwami w'u Burundi, jewe simbona ico nogusaba kugira ngo dusubirane n'umukobwa wawe. Umwami umutwe urashuha, arasubira abarira Bakame ati ivyo mfise vyose muri ubu Burundi ni ivyanje, rero ntutinye kugira ico usaba, ico ari cyo cyose ndagikora, ariko usubirane n'umukobwa wanje kuko ndumva yuko yakosheje. Umwanya uragenda, Bakame kariyumvira, kaca kabarira umwami kati je nagenda gusabe yuko ubusho bwose ufise ngaho ibwami ndetse no ku yindi mitumba ubumpe, hanyuma subirane n'umukobwa wawe. Umwami nawe ati usabye bito, genda ushorere amararo yose hanyuma witwarire, hanyuma usubirane n'umukobwa wanje. Bakame kavyumvise kagira kati si ivyo gusa, ndazi yuko ufise n'imirima myinshi kandi yama neza, nayo nyene ndakeneyemwo iyo ungabira. Wa mwami avyumvise ati genda wicagurire naho nyene wakire, hanyuma ugende wirimire. Bakame kavyumvise kararyoherwa, hanyuma karagenda karakira ivyo vyose, kisubirira umuhira, kagenda kajana wa mukobwa. Hanyuma wa mwami asigara aricuza igituma yakoze ivyo vyose, akagenda aremera amananiza, mbere akagoza n'abakwe biwe. Sije nohahera, hohera uwo mwami yashimye gushira mu mitego abakwe biwe, bikarangira ahahombeye ivyo afise vyose.